katika Live Africa Plus ni iteka dondiye la kazi muganiro cyanyu wowe ufasha kanyiko kudukurikirana nkuko mubibona rero ahantu turi kuri aéroport international Melchior Ndadaye twaba twaje uno musinga kugira ngo duherekeze umuririmbyi wacu mu Burundi ari we Sadbi akaba agiye muri tour mu gihugu ca Belgique noneho agomba twibwirira byinshi kujanye na tour yiwe imisi azomarayo itazoba agiye gukora and then ndabahaye ikaze mubande mukwikana iganiro cyanyu tugende atubwire ibyo agiye mu let's go kabisa kama kaya nkuko bibona turi gwaciroge Melchior Ndadaye aho twaje guherekeza umuririmbyi wacu Sadbi Saturumba from Abuye aho nako agiye gukora ibitero bidasanzwe i Burayi aka kanya arashaka kwibaca indoge Melchior Ndadaye Sadbi Saturumba from Abuye turaramukije bro mahoro ego uyu munsi abantu sinamesha makuru babaye benshi gwaca indoge Melchior Ndadaye baje kugushigikira no gukoreka yuko udatamba wirorera mu gushigikira igihugu kidasanzwe ugiyemo i Burayi ibikorwa mugiyemo i Burayi bigiye gufasha iki umuzika wano iwacu kubwanje kwanza kuri jewe na niterambere ryanje ama ibindi uririmbye je ndirimbira mu Burundi muri sansi imwe canke yindi harabaho ikintu Paske abarundi bari hariya n'abazungu bari hariya baramenye Burundi ego muri yo misi heze Sadbi numwe maririmbyi yari yarifuza cyane mu kutisesagura cyane mu kuri biteramo byinshi ariko kuri no curo Sadbi agiye kuhasho abanyaburaya bikwiriye niki kintu Sadbi yo bararonse canke barabonye kigatuma hindura iyo shingano yore yari ihaye na mademand menshi ama booking menshi nafuye kuvuga ko nzogenda mu booking acaba menshi kuvuga ngo nakivuga ati reka ngire 3 mois canke 2 mois ndabayohera ameza atatu kuri Sadbi na ameza atari make mu gihe Sadbi nyene ubwiye akubwira ati ngiyo nateye nimutera na cyane ku maposta akunda gukora ku mbuga ziwe umuziki w'Uburundi ntugiye gusigara twirebanga gasha mbega ugiye kudusigira iki ejo ndabaturisa ikintu kimwe gishasha cyitwa machine get ready ego Sadbi nimwe mu bantu kuri trend canke ku nkuru zituma aguma amenyekana arafata ya mbere ndifuza yuko leta y'u Burundi uyiha ubutumwa na cyane nk'umaririmbyi bagiye korera amafaranga mva makongo leta ibona iki leta yumviki kuri no rugendo kwa Sadbi babandanye badushigikira cyane kandi badushoboze birashoboka igiteramo cya mbere twari twiteze ko Sadbi agiye guteramisha abari mu Bubirigi ni cyabaye ariko cungururiwe uwundi munsi nubwo abantu bagiye baravuga ati kumbure bwarubesha ariko twarahawe amatariki y'ico kindi giteramo cya Kosi kizoba ku mwakuza inyuma y'igiteramo ugiye gukora muri Belgique hoba hari ikindi giteramo Sadbi azogaragaramo kumbure abarundi ariko baratwumviriza babemaga Lyon hafi Belgique ari Lyon tariki 15 29 kandi zo bandi kuri Bruxelles Blue Paske aho ngiye no mwanya ngiye kuririmbira Charleroi so get ready aho ngaho ama Hanover Germany le 20 z'ukwezi kwa 12 turi kumwe cyane ego Sadbi warigeze kubukora ico twita festival Sweden ndetse turabona ko Sadbi hari urwego kanaka ari karagirako ndetse turabona ko wahuye n'abarinzi batandukanye muri rugendo Sadbi agiye kumara amezi 3 mu bihugu vya Buraya mbega hari kidasanzwe tugiye kwita kuri Sadbi na cyane ku makolabo n'abandi barinzi bari international yes ibintu bimeze neza kandi birapanze artistiquement gahunda yanje imeze neza guhereza umwaka no gutangura umwaka ikijanye na bimama twi naco tukivuge gute bimama twi bagize ndavuga amasanamu indirimbo yitwa bimama ndavuga amasanamu y'indirimbo donc iburaya donc amasanamu ya bizogenda opopoise Sadbi uyu munsi urafasha rutemikirere werekeza mu bihugu vyo hanze ejo ufise ikintu gishasha ugiye kuzorekura ariko urafasha urugendo abantu bavyite bitegurire gute indirimbo ugiye gusohora ejo bro bitegurire neza bayumvirize by vibing because ni vibe very different nakunya na jihisa mu gukora umuziki uri muza makongo uri mu ndimi zitandukanye ego congratulations ku ndirimbo wo muntu yakwije umuriyoni w'abantu bamaze kuyinje ndabirengeye ego Sadbi gatwifuza urugendo rwiza turifuza neza yuko igihugu cacu ciza cy'u Burundi giye kwishimira ku rugendo Sadbi agiye gufata hagiye kutuzana amafaranga mva makungu kugira twe batoya canke abasize ngaha bashikigwe aba producers bashikigwe ndetse n'aba videographer bashikigwe twese mwamenyesha makudushikigwe bivanye n'umusaruro Sadbi bazoba